ikiwe mu buzima bw'abandi bantu? Icara wumvirize uriga iki? Ese urinde wewe ushaka gucira imanza abandi? Ese urinde wewe ushaka gutega iminsi abandi bantu nk'aho umenga isi ntayo urimwo? Uri iki? Uri iki wewe ushaka kuvuga ijambo ryose wigombeye ku buzima bw'umuntu nk'aho umenga ni wewe wamuremye, ugashaka gushiraho iherezo ryiwe utazi amatango yiwe ingene vyagenze, ugatangura kumucira imanza umubwira ngo wowe ntaco uzovamwo, buriya wowe ngo vyararangiye. Uri iki? Ese nawe nturi umuntu w'inyama n'amaraso? Ese nawe ntumva amaraso? Ese nawe ntufise ivyiyumviro nk'ivy'abandi bantu? Ese nawe ntufise umubiri ubora nk'uw'abandi? Ese uriga iki? Wigira igiki aha mw'isi kandi nawe waravutse nk'abandi bose? Uriga iki? Uriga iki kigutuma wumva yuko uri kibirengeye aha mw'isi, utegeka abantu bose bakumvira, ukumva yuko wowe ufise ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu, ukabwira umuntu ngo aho jewe no kwica, ukumva neza yuko bishobora ukamwica? Uriga iki? Menya yuko niwabishobora, niwavuga ko umuntu womwica ukabishobora, uzomenye yuko ari uko byari mu mugambi w'Imana yawe ntaco urico. Ariko reka nkubaze iki kibazo kandi, uriga iki? Uri iki mw'isi? Ndabizi rimwe wonyishura ukambwira yuko uragahambaye, ukambwira yuko uragakomeye, mu kunyereka ijambo ufise, mu kunyereka ubushobozi ufise, mu kunyereka ingene ushobora gutegeka ibintu byose, hafi ya byose aha mw'isi bikakumvira. Ariko reka ndakubaza iki kibazo mugenzi, ese nawe itiro rijya rigufata nk'abandi bose? Ese nawe bihora bishika ukagwara ukameneka umutwe? Ese nawe bihora bishika ukumvuza amahoro mu mutima wawe? Ese nawe bihora bishika ugasonza? Ese nawe bihora bishika ukumva woja muri toilette? Nimba ibyo byose bikuba ku mugenzi, menya yuko uri umuntu, menya yuko nawe uri umuntu nk'abandi bose, ahubwo ari amahirwe wagiriwe cankwe ari ibindi bintu vyatumye uba aho uri uwo munsi. Ariko ibi ntibigutume wumva yuko urengeye abandi bose, ntibitume wumva yuko uragahambaye, ntibitume wumva ko nawe ushoboye byose nk'Imana. Ntaco urico, uri umuntu nk'abandi. Ariko rimwe nkibaza ngo niki kigutera kwibona yuko uri gitangaza? Niki kigutera kwibona yuko urengeye abandi bantu canke urengeye ikiremwa muntu? Ese ni konte yawe ituma yumva yuko uvyimvye urenze abandi bantu? Ese ni icubahiro cawe? Ese ni imodoka ugenderamwo? Canke ni imigambi yawe ufise yo muri kazoza, cangwa n'amashure wize, cangwa se ni ibindi bintu witwaje naho uzoba ari imbaraga z'umwijima? Ariko ivyo vyose ni ubusa. Ivyo byose ni ubusa mw'iyi si, kuko ico wokora ico arico cose, kuko ubuzima buba ubwo aribwo bwose aha mw'isi, nawe igihe kizagera ugende urenge, usume urenga nk'imvura, ugende nk'abandi. Kandi rimwe na rimwe abantu bazokwibagire, bavuge ngo higeze kubaho umuntu, canke ntibanakuvugeho. Ibi bigutere guca bugufi. Isi niyagusekera canke isi niyaguha amahirwe, uzoyakoreshe neza, kuko aha mw'isi ntaco urico uretse gusa yuko uri umuntu ariko arirenganira muri ubu buzima. Imyaka womara ku isi ariyo yose, uko waba uko ariko kose, ukarondera ubwirinzi bungana gute uko ariko kose, igihe kizagira nawe ugende, kandi uzagenda nk'abandi, uzagenda bakwibagire, uzagenda usigarura amateka. Rero aha mw'isi ntaco urico cotuma ukandamiza abantu, ntaco urico cotuma utukaba uwo muntu uwo ari we wese, ntaco urico cotuma uvuga umuntu nabi ko wishakiye, nk'aho umenga urupfu wararutsinze, aho umenga ubuzima warawutsinze. Ariko ico womenya co muri ubu buzima, ico wokora ico arico cose, bizorangira nawe bugutwaye, bizorangira nawe bukuriye, bizorangira nawe bukugize nk'abandi, bukwihereranya ahantu hawe wenyine mu cumba, ukakubwira ngo uyu munsi ntuhasohoka, ndahagutsinda. Nawe buzagutsinda ugende nk'abandi. Menya yuko aha mw'isi buri umwe wese afise agaciro kiwe. Rero wowe ntaco urico cotuma ukandamiza abandi bantu, ntaco urico cotuma wumva yuko uri kibirengeye, kuko hejuru ya vyose hari Imana yonyene, niyo igena ibiba ikagena n'iherezo ryavyo. Trifergy.